Turashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu vy'ijwi rya Amerika i Kigali na FM 93 n'ibice bitatu Karongi. Muri Uganda ni kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 i Kisoro. Ikaze makuru muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na Diana Ninahazwe. Vice President wa Amerika Kamala Harris yarayashikirije ijambo ryiwe rya mbere inyuma yaho ku munsi wa Mungu Perezida wa Amerika Joe Biden avuze ko yipfuza ko ari we amusubirira nka kandida w'abademokrate mu matora yo mu kwezi kwa 11 uno mwaka. Joe Biden's legacy of accomplishment over the past 3 years is unmatched in modern history. Kamala Harris aha muri make agira ati mu myaka 3 iheze hiragiye ivyo President Joe Biden yashitse ko mu mateka y'iki gihe ni ntagereranywa. Muri manda imwe yaramaze kurenza ivyo abandi ba president benshi bakoze muri manda zibiri. Ino nkuru turayigaruka ko handi hato. Muri Ethiopia naho umusozi waraye usenyutse wahitanye abagera kuri 55, naho muri Tanzania President Samia Suluhu Hassan yakomboye abashikiranganje babiri barimwo ujeje vy'imigenderanire idonido ni mukanye sasi. Reka makuru yacu tuyatangurane na mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma atubwira yagezweho iganino ku isi. Ku nshuro ya mbere nyuma y'uko Perezida Joe Biden atanze icyifuzo cyo kwishyaka rye ry'abademokrate ryakwemeza Vice President Kamala Harris kuzarihagarara mu matora, ejo kuwa mbere Kamala Harris yafashe ijambo mu ruhame mu muhango wo kwakira abahagarariye ku rwego rw'igihugu amakipe y'abanyeshuri ba kaminuza ari mu mukino wa football. Ijambo rya Kamala Harris ryari ritegerejwe n'abatari bake ntiryarengeje iminota 5. Yibanza hanini ku bikorwa bya Perezida Joe Biden yungirije, avuga ko ari umunyakuri, inyangamugayo, udatezuka ku kwemera kwe no ku muryango we, umunyamutima mwiza kandi ufitiye Amerika urukundo rwinshi. Joe Biden's legacy of accomplishment over the past 3 years. Aragira ati mu myaka 3 ishize umurage w'ibyo Perezida Joe Biden yagezeho mu mateka y'iki gihe ni ntagereranywa. Muri manda imwe yamaze kurenza ibyo abandi baperezida benshi bakoze muri manda 2. Ni ijambo abatari bake babonye nk'inkingi yo gushimangira ishingiro ryo kwiyamamaza kwe mu gihe yaba yemejwe n'ishyaka ry'abademokrate nk'uko Perezida Joe Biden yabyifuje. Muri iri jambo Vice President Kamala Harris ntacyo yavuze ku byerekeye ibyatangajwe na Perezida Joe Biden ku cyumweru ko yifuza ko ishyaka rye ry'abademokrate ryamwemeza kurihagararira mu matora yo mu kwezi kwa 11. Gusa mbere gato yuko afata ijambo yari yasohoye ubutumwa ku rubuga rwa X bugaragaza ko yakiranye yombi iki gitekerezo. Ni ubutumwa bugira buti: ni umunsi wacu wa mbere wo kwiyamamaza, none ndaza kwerekeza muri Wilmington muri leta ya Delaware gusuhuza abakozi bacu bariyo. Uyu ni umunsi wa mbere, hasigaye iminsi 105, twese hamwe tuzatsinda. Ku munsi w'ejo Perezida yatangaje ko nubwo yari afite umugambi wo kongera kwiyamamariza kuyobora Amerika, yemera ko kubera inyungu z'ishyaka rye n'iz'igihugu akwiriye kubihagarika akibanda ku kurangiza inshingano ze nk'umukuru w'igihugu mu minsi asigaje ya manda ye nka perezida. Minisitiri ushinzwe ububanyi n'amahanga wa Ukraine Dmytro Kuleba azasura Ubushinwa muri iki cyumweru. Azaganira ku byerekeye amahoro mu gihugu cye n'abategetsi b'Ubushinwa. Fidel Niyongabo. Dmytro Kuleba azogendera Ubushinwa kuri wa kabiri ku butumire bw'abategetsi b'ico gihugu. Ibiganiro azogirana nabo bizoba bishimikiye ku kugena ibitero Uburusiya bubandanya gukora mu gihugu ciwe vyohagarara, hamwe n'uruhara Ubushinwa bushobora kugira mu gushika ku nyishu ku bijanye n'intambara mu gihugu ciwe. Kuleba azoganira ivyerekeye imigenderanire hagati y'igihugu ciwe n'Ubushinwa mu rugendo azogira kuva ku itariki 23 gushika ku itariki 25 z'uku kwezi kw'indwi. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Ukraine Dmytro Kuleba yavuze ko ikibazo gikomeye cyane azoganira n'abategetsi b'Ubushinwa ro kurondera uburyo bwo guhagarika ibitero vy'Uburusiya n'uruhare Ubushinwa bushobora kugira mu gushika ku mahoro y'ukuri. Urugendo rwiwe ntirusanzwe mu gihe Ubushinwa bubonwa ko bucuditse cyane n'Uburusiya. Abategetsi b'Ubushinwa batangaje mu mwaka wa 2022 ko ugukorana hagati y'igihugu cabo n'Uburusiya kutagiraho kugarukira. Hari iminsi mike imbere yuko Uburusiya butera Ukraine. Naho Ubushinwa butiyamirije ibitero Uburusiya bubandanya gukora muri Ukraine kandi bwabandanirije gufasha ubutunzi bw'Uburusiya. Abategetsi ba Ukraine baritondeye ivyerekeye kunebagura Ubushinwa. Ubushinwa ku ruhande rwabwo bwatangaje ko imigenderanire yabwo n'Uburusiya ata gihugu na kimwe kindi igeramira.
Muri Uganda abasirikare n'abapolisi ejo biriwe bagosa ibiro by'ishyaka riri ku isonga mu batavuga rumwe n'ubutegetsi muri icyo gihugu. Umuvugizi wa polisi yavuze ko icyo gikorwa kijyanye no gucunga umutekano mu gihe hateganijwe imyigaragambyo yo kwamagana ubutegetsi muri icyo gihugu uyu munsi nubwo itemewe bwose. Eugenie Mukankusi. Mu makuru yagaragaye ku rubuga mpuzambaga X, ishyaka National Unity Platform NUP rikoresha, umuyobozi waryo Robert Kyagulanyi bakunze kwita Bobi Wine yatangaje ko inzego z'umutekano zagose ibiro by'ishyaka rye i Kampala mu murwa mukuru. Uyu mukuru w'ishyaka yavuze ko bamwe mu bayobozi baryo batawe muri yombi mu buryo bahutaza. Yerekanye amafoto y'abasirikare bakambitse hanze y'ibiro bye n'imodoka zabo, ashinja ubutegetsi gushya ubwoba, yemeza ko bwahemukiye rubanda. Umuvugizi wa polisi Kituma Rusoke ntiyahise agira icyo avuga ku byerekeye itabwa muri yombi ry'abo barwanashyaka b'ishyaka rya Bobi Wine. Gusa yavuze ko inzego z'umutekano zafashe ibyemezo byo kubahiriza umutekano no gukumira ubukangurambaga bugamije imyigaragambyo bukorwa n'ishyaka NUP. Urubyiruko rwo muri Uganda rurateganya imyigaragambyo kuri uyu wa kabiri rwerekeza ku ngoro y'inteko ishinga amategeko y'icyo gihugu kwamagana ruswa no kutubahiriza uburenganzira bwa muntu, ruvuga ko biranga ubutegetsi bwa Perezida Museveni. Uyu ari ku butegetsi kuva mu 1986. Bobi Wine yavuze ko ishyaka rye ritateguye imyigaragambyo ariko ko riyishyigikiye. Itegeko nshinga rya Uganda ryemera imyigaragambyo, ariko abayikora bagomba kubanza kubihererwa uburenganzira na polisi, kandi ibi ntibikunze kubaho. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'impirimbanyi bavuga ko gucunga nabi umutungo w'igihugu byokamye igihugu cya Uganda imyaka myinshi. Bashinja Perezida Museveni kunanirwa gukurikirana mu butabera abayobozi bamunzwe na ruswa kubera ko bamuyobotse cyangwa bafitanye isano. Perezida Samia Suluhu Hassan wa Tanzania yirukanye abaminisitiri babiri muri leta ye nk'uko byatangajwe n'ibiro bye mu mpera z'icyumweru. Muri abo harimo ububanyi n'amahanga. Izi mpinduka zibaye mu gihe Perezida Hassan ashaka kugirirwa icyizere n'ibihugu bikomeye by'amahanga kuri gahunda ye yo kuvugurura ubukungu na politiki mu gihugu, harimo kudohorera amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi n'itangazamakuru. Abanenga ubutegetsi bwe baravuga ko gahunda ye isa n'iyadindiye. Eugenie Mukankusi. Perezidansi ya Tanzania ku cyumweru yatangaje ko Perezida Hassan yirukanye Minisitiri ushinzwe umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, ububanyi n'amahanga n'ubutwererane January Makamba, n'ushinzwe itumanaho n'ikoranabuhanga Nape Nnauye. Aba bombi ni abantu bakomeye mu ishyaka rya Chama cha Mapinduzi CCM riri ku butegetsi muri Tanzania. Nta mpamvu yigeze atanga kwikurwa ku kazi ryabo. Yaba Makamba cyangwa Nnauye, nta n'umwe wahise yemera ubusabe bw'itangazamakuru bwo kugira icyo abivugaho. Nnauye yirukanywe hashize icyumweru kimwe nyuma y'amagambo yavuze yagaragaye mu mashusho avuga ko ibizava mu matora bizaterwa n'abazabara amajwi, agatangaza ibyayavuyemo. Nyuma yaho yaje gusaba imbabazi avuga ko ayo magambo yayavuze mu buryo bwo gutebya. Ariko impirimbanyi n'abakoresha imbuga mpuzambaga bavuze ko ayo magambo akerensa gahunda ya Perezida Hassan yo gushaka guteza imbere demokarasi mu gihugu. Hassan yashyize Mahmoud Thabit Kombo ku mwanya wa Minisitiri w'ububanyi n'amahanga mushya na Jerry Sila ku itumanaho n'ikoranabuhanga. Perezidansi yavuze ko abandi baminisitiri babiri n'ababungirije bahawe imyanya. Kuva mu mwaka wa 2021 Perezida Suluhu Hassan agiye ku butegetsi ashimwa kuba yaradohoye ku batavuga rumwe n'ubutegetsi n'abaharanira uburenganzira bwa muntu ugereranije n'uwo yasimbuye. Gusa itabwa muri yombi ry'umunyamategeko n'umwe mu batavugaga rumwe n'ubutegetsi umwaka ushize byatumye hari abatangira gukemanga ubutegetsi ku bijyanye no kubahiriza uburenganzira bwa muntu. Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. No makuru yose mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyahera mu Burundi, havugwa abavunjayi basaba leta guhagarika kubahohotera no kubaburabuza mu gihe baba bariko barakora ibi bisunza amategeko. Abarenga 15 barapfunzwe na y'amazu amwe akora ivyo kuvunja amafaranga mva makungu yarugawe, ayandi nayo beneyo bahisemo kuyiyugarira kuko abakozi babo batwawe n'inzego z'umutekano n'igendereza. Inkuru y'Ijwi rya Amerika yateguye ku bakunzi bayo mu Burundi mu isomerwa na Thierry Ndayishimiye igari mu Rwanda.
kutoroherezwa ku bavunjayi byatanguye kwa 15 Ruhuhuma umwaka wa 2020 aho hugagwa amazu yose acuruza amahera mvamakungu mu Burundi. Ico gihe idolari ryavunjwa hagati y'amafaranga 1,700 n'1,800 muri BRB hamwe n'2,900 ku isoko yo mu Rufuri. Mu mpera z'umwaka wa 2022 uwararongoye BRB Dieudonné Murengera Ntware mu nama y'abakorera muri ico gisata yamenyesheje ko ukeneye gukora yugururiwe. Hashingwa ko umutahe ungana n'imiliyoni 500, ingwate y'imiliyoni 10, imiliyoni 2 z'ubuhinga bukoreshwa hamwe n'umiliyoni 1 wo kwiga dosiye mu kiringo c'ukwezi kumwe. Uwo mutahe waje utorohereza umuvunjayi nkuko babyivugira ko ari umurengera ku bari muri ico gisata. Naho biruko amazi acuruza amahera mvamakungu yaruguruwe yongera ahabwa na BRB amafaranga, ariko ifaranga ryaciye ritakaza agaciro. Mu banki nkuru y'igihugu idolari rimwe ryavuye hagati y'1,700 n'1,800 rija ku mafaranga 2,800 hamwe n'2,900. Mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2023 inyuma y'uko BRB ivuze ko hariko hakogwa amanyanga menshi muri urwo rudandazwa ayatanzwe mu mabiro d'echange ajana ahitwa ku isoko ryo mu Rufuri, haciye hugagwa amabiro d'echange arenga 6. Ni mu gihe idolari rimwe ryavunjwa amafaranga 3,800. Ku makuru yo kwizerwa abakunzi b'ijwi rya Amerika barose nuko kuva ico gihe haciye hatangwa itegeko mu biro by'umukuru w'igihugu ryo kurondera uwo wese ari muri urwo rudandazwa afatwa afungwe. Bano banyagihugu twahuye barondera idolari mu gisagara ca Bujumbura bagira bati mbere duhuye nariko ndagerageza ndakurondera ko haryo noronka kugira ngo ngende kuraba two nosubira kuja kwiyungunganyamo ndangure kuri nguye mu gahunda. Ndabona yuko ibintu biriko biratera biba nabi gose, biriko biradutera ubwoba gose kuri mana yonyene idaserutse tuzi ngene bizogenda. Kwa 23 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2024 uruhigi rw'abavunjayi rwaciye rutangura. Idolari rimwe ryari rigeze ku mafaranga 5,300. Abavunjayi 9 barafashwe, 6 baca binjizwa impimba. Kwa 24 z'uko kwezi muri Forex abagenzi iri kwibarabara Avenue de l'Amitié, haba abakiriya abakozi n'ibyari ndani byose barafashwe bijanwa mu igendereza. Muri Iteka Forex hafashwe abashika 5. Biro yitwa Funga Black yo yaciye yiyugarira inyuma yo gutwara abakozi bayo 3. Uruhigi rukomeye rurabandanya mu gisagara ca Bujumbura aho wiketswe wese acafatwa n'igendereza agafungwa hadasizwe inyuma uwo wese arifatanwe mu mufuko. N'urirungikiwe n'uwiwe ari mu makungu afashwe atwagwa n'igendereza. Abavunjayi bose twavuganye base gutanga amajwi yabo bavuga ko batabona uko bigiye kumera mu gihe baburabuzwa n'ubundi dolari rikabandanya kuduga cane. Abadandaza barangurira hanze y'igihugu bavuga ko bariko badandaza ibyo bafise bihere barindire barabi iyo bitera bija ngo nibo bandanye bakorera guhomba. Abanyepolitike basaba kugarukira ubutunzi bw'igihugu. Mu mugambwe Kodebu urongowe na Kefa Nibizi basaba itunganywa neza ry'ubutunzi. Ry'Uburundi ryataye agaciro cane ku buryo buteye ubwoba. Umuti rero si uwundi nuko ubutegetsi bushobora gutunganya neza ivyerekeye ubutunzi bw'igihugu bukaduza umwimbu w'ivyankenerwa dukeneye mu gihugu n'ivyo dushobora gushorera hanze, kandi amafaranga y'agaciro abonetse agaheza agatunganywa neza. Aribaye ngombwa leta ikemanga yuko igihugu kiri mu ngorane z'ubutunzi ikikemera ivyo bisabwa n'abafasha Burundi kugira ngo imfashanyo zisahiriza mu iterambere zisubire ziboneke. Muri FNL ya Jacques Bigirimana ho ntibatahura ibiriko biraba. Ivyo bintu turabibona kandi biraduhagaritse umutima cyane. Twebwe turatangazwa n'igituma bishitse ku rugero bishitseko ku buryo ibiciro duga kugira kuri n'urugero. None nibiki bihari. Turasaba leta ko yokora ibishoboka byose amadolari aboneke. Mu gihe mu ndwi iheze muri BRB idolari ryavunjwa hagati y'amafaranga 2,868 n'2,910. Ku badandaza mu kinyegero rivunjwa hagati y'6,450 n'6,500. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Politike ya Amerika ubu naho President Joe Biden kwa Mungu w'indwi iheze yarasezeye mu matora y'umukuru w'igihugu yo muri uno mwaka, we n'abandi bakomeye mu mugambwe w'abademokrate bashigikiye ko vice president wiwe Kamala Harris amusubirira nka kandida nimero ya mbere. Mu nkuru zihariye zisobanura
ibijanye n'amatora muri Amerika yo mu kwezi kwa 11 kuno mwaka. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi atubwira ibizokurikira n'ibibazo bishobora kwibonekeza. Abanyapolitiki, abanyamategeko, abahanga mu by'amateka bavuga badashidikanya ku icyemezo cya Perezida Biden ari ubwa mbere kibaye mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yari ataraba kandida 100%. Yego yatsinze amatora y'amajonjora yose yo muri leta zigize igihugu ko ari 50, ariko hari hasigaye ko n'inama kaminuza y'ishyaka convention mu Cyongereza imuha umugisha wa nyuma. Izaterana kuva ku itariki ya 19 kugera ku ya 22 z'ukwa munani gutaha i Chicago muri leta ya Illinois. Aha niho babona ingorane za mbere za Kamala Harris. Bibaza niba n'intumwa zizajya muri convention nazo zizamujya inyuma nta gutseta ibirenge. Hejuru yabyo baribaza niba Kamala Harris azabasha kwigarurira amajwi yo muri leta zimwe na zimwe zigoye ishyaka ry'abademokrate nk'uko Gary Schmidt yabibwiye Ijwi rya Amerika. Schmidt ni umushakashatsi mukuru mu kigo cy'ubushakashatsi mu bya politiki cy'i Washington DC cyitwa American Enterprise Institute. Ikibazo gikomeye ni ukumenya niba Kamala Harris ukomoka muri California wo mu bagendera ku matwara y'impinduka zijyanye n'igihe tugezemo azagira ingufu ahantu nka Michigan, Pennsylvania na Wisconsin abademokrate bakeneye gutsinda byanze bikunze kugira ngo bagumane prezidanse ya Repubulika. Kuri ibi Peter Lodge, mwarimu w'iby'itangazamakuru n'imikoranire n'abaturage muri kaminuza y'ubushakashatsi yigenga George Washington University ya hano i Washington DC, yongeraho mu kiganiro yagiranye nawe n'Ijwi rya Amerika ko Kamala Harris atazwi muri rubanda. Abantu benshi ntibamuzi. Yego yaratowe ku myanya itandukanye inshuro 2 ku rwego rwa leta muri California. Yego ni umunyabwenge. Yego yabaye umushinjacyaha. Yego yariyamamaje ari kumwe na Biden ku rwego rw'igihugu ku mwanya wa vice perezida wa Repubulika. Azi rero ibyo arimo akora. Abademokrate benshi baramuzi, ariko ku rwego rw'igihugu ntazwi nk'uko Perezida Trump cyangwa Perezida Biden bazwi. Ikindi kibazo abahanga b'ingeri nyinshi batirengagiza gifite imizi mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni icy'ivangura n'urwango bishingiye ku gitsina n'ubwoko. Basanga kuba umugore, umwiraburakazi ufite n'inkomoko zo muri Aziya bishobora kuba imbogamizi kuri Harris ishyaka rye riramutse rimwemeje burundu nka kandida waryo. Ise wa Harris ni umwirabura ukomoka muri Jamaica, naho mama we akomoka mu gihugu cy'Ubuhinde. Mu myaka 248 Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze ivutse, ku baperezida bayo 46 bamaze kuyitegeka nta mugore n'umwe urimo. Harimo umwirabura umwe rukumbi, Barack Obama, wabaye umukuru w'igihugu wa 44 kuva mu 2009 kugera mu 2017. Kuri Harris, umutegarugori Latosha Brown wazobereye mu bya politiki kandi akaba n'umwe mu bashinze umuryango witwa Black Voters Matter, yabwiye ikigo Reuters ati byanze bikunze bizamubera ikibazo. Black Voters Matter ni nko kuvuga ngo n'amajwi y'abirabura afite agaciro. Kuri ibi byose hiyongereyeho ko abademokrate bemeje Harris nka kandida wabo, kandi we ku giti cye yatangaje ko ari kandida, yaba afite igihe gito cyo kunga ubumwe bw'ishyaka no kwiyamamaza. Uhereye kuri iyi tariki hasigaye iminsi 106 kugira ngo abaturage batore ku itariki ya 5 y'ukwa 11 gutaha. Naho ku by'ubumwe bw'ishyaka bigaragara ko abarikomeyemo bose bari inyuma ye, kandi nta n'umwe uravuga ko ashaka gupiganwa nawe. Nubwo bimeze gutyo bwose ariko abademokrate benshi baha amahirwe Kamala Harris. Thomas Kamirindi, urakoze. None ivyaranze ahanini ubuzima bwa Kamala Harris mu myaka maze muri politiki ya Amerika ni ivyahe? Menyesha makuru wacu Temistokle Mutijima yadushiriye mu Kinyarwanda ino nkuru Ijwi rya Amerika yari yateguye mu rurimi rw'icongereza. Madamu Kamala Harris ashobora kuba umugore wa mbere w'umwirabura n'umuntu wa mbere ufite igisekuru muri Aziya y'Amajyepfo utsindiye itike yo guhagararira ishyaka rikomeye mu matora y'umukuru w'igihugu muri Amerika. Madamu Harris amaze imyaka isaga 3 ari nomero ya 2 mu gihugu.
nyuma y'aho perezida Biden yivanye mu guhatana indi manda ku mwanya w'umukuru w'igihugu kuri iki cyumweru, madamu Harris yahise uhabwa amahirwe menshi yo kwemezwa nk'umukandida. Mu gihe yagiye akora imirimo myinshi nka visi perezida, yagiye anagorwa no kuba imirongo ye ya politiki yakwemezwa ndetse no guhuza n'abatora. Kamala Harris yanditse amateka mu 2020 ubwo yabaga umugore wa mbere utsindiye umwanya wa visi perezida muri Amerika, ndetse aba umwiraburakazi wa mbere n'umugore ufite igisekuru muri Aziya ugiye muri izo nshingano. Yagiye muri izi nshingano yitezweho ko mu bihe bizaza ashobora kuzaba ari utwaye ibendera ry'ishyaka ry'abademokrate, bikaba byashoboka ko ari ugenwa nk'umukandida perezida waryo. Mu gihe madamu Harris yahise atangirira ku mirimo ya politiki ikomeye nka visi perezida, akenshi wasangaga ari ibibazo by'urusobe byagaragaye ko byamugoye cyane ko imirongo ye yo kubikemura itsindira ubwiganze mu nteko. Umwe mu mirimo ya mbere yahawe wari ugukemura impamvu muzizi ikibazo cy'abimukira ku mupaka wo mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo byagombaga gukorwa binyuze mu kuzamura imibereho mu bihugu bya Honduras, El Salvador na Guatemala. Iyi nshingano yamushyize ku ruhembe rw'imbere mu kibazo cya politiki gikomeye cy'abimukira. Mu 2021 ubwo yari mu kiganiro na televiziyo NBC nyuma yo kubazwa impamvu atasuye umupaka wa Amerika na Mexique ubwo yagendereraga Amerika yo hagati, Harris yatanze igisubizo cya rusange biboneka ko cyapanzwe. Aha yagize ati, sindajya ariko no mu Burayi sinsobanukiwe n'icyo aho ushatse kuvuga. Nubwo abakozi bo mu biro bya madamu Harris bagiye bavuga ko we nka visi perezida yahawe inshingano zo gusuzuma impamvu muzizi zitera ubwimukira, atahawe izo kurinda imipaka, ubutumwa ubwo yageneye abatekereza kuba bimukira ubwo yasuraga Amerika yo hagati bumuhuza neza n'iki kibazo. Ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru ari hamwe na Alejandro Giammattei wari perezida wa Guatemala icyo gihe, madamu Harris yagize ati, ntimuzirushye muza kuko muzasubizwayo. Madamu Harris kandi yahawe inshingano yo kuyobora umuhate w'ubutegetsi bwa Biden wo gutambutsa itegeko ryerekeye uburenganzira bwo gutora n'amavugurura mu bijyanye n'amatora. Iyi mishinga y'amategeko yombi ariko byagiye bigorana ko yatorwa ngo yemezwe na Sena yari yuzuyemo guhangana. Abashyigikiye Harris bavuga ko mu bihe bya vuba arimo gushyigikirwa cyane kubera gushyira imbere ingingo zikomeye nk'iy'uburenganzira bwo gukuramo inda ndetse n'amavugurura mu bijyanye no gutunga imbunda. Umwanya wa Harris mu ngoro y'umukuru w'igihugu wazamutse ku rwego rwo hejuru biturutse ku myaka ya perezida Biden. Biden azaba yujuje imyaka 82 mu kwa 11 k'uyu mwaka, kandi amakusanyabitekerezo yerekanye ko benshi mu banyamerika bumva ashaje cyane byo kuba atategeka indi manda. Ikusanyabitekerezo riheruka gukorwa n'ikinyamakuru The Economist muri uku kwezi kwa karindwi ryerekanye ko 73% by'abatora bo mu ishyaka ry'abademokrate bashyigikiye bashimitse Harris nk'umusimbura wa Biden mu gihe perezida yaba yivanye mu irushanwa. Na mbere y'uko aba visi perezida wa Amerika, madamu Harris yagiye aca uduhigo twinshi mu bya politiki. Uyu mugore uvuka kuri se w'umunyajamaika na nyina w'umuhinde yabaye umwiraburakazi wa mbere wabaye umushinjacyaha mukuru wa leta ya California, anaba umugore wa mbere ugiye muri izo nshingano. Itorwa rye mu 2016 nka senateri muri Sena ya Amerika userukira leta ya California ryamugize umugore wa mbere ufite amamuko muri Aziya gito cyane ngo itangure mu gihugu c'Ubufaransa. N'imikino ahanini yakinywe bwa mbere muri ico gihugu mu mwaka w'1900 itangujwe n'Abagiriki mu kinyenjana ca 8. Yatangujwe ari umugenzo ugamije guhuza sport n'umuco, ari navyo kugeza ubu imikino Olympique igendera ko muri iki gihe. Umenyesha makuru w'imikino Annette Mugabo ari Paris mu Faransa araduha isura iyo mikino. Amateka agaragaza ko imikino Olympique yakinwe bwa mbere muri 776 mbere ya Yesu, igihe Abagereki batangiraga gupima igihe muri Olympiade, cyangwa igihe cyari hagati y'imikino Olympique. Imikino Olympique ya mbere yabaga buri myaka 4. Imikino Olympique yasubukuwe mu mpera z'ikinyejana cya 19 mu gihugu cy'Ubufaransa mu mujyi wa Paris. Gusa byari byarananiranye kubera kutagira ubufatanye hagati y'imikino ngororamubiri ku isi, kugeza igihe Umufaransa Ballot Pierre ahurije hamwe abafatanyabikorwa bakomeye i Paris. Kuva ubwo imikino Olympique yarasubukuwe. Nyuma y'iyo mikino hatowe komite Olympique mpuzamahanga iyoborwa na Ballot Pierre. Imikino Olympique ya mbere isa cyane niyo tuzi muri iki gihe yabereye mu mujyi wa Athene mu gihugu cy'Ubugereki. Umujyi wa Paris wakiriye imikino ya kabiri mu 1900. Abagore bakinye bwa mbere mu mikino Olympique yabereye i Paris mu 1900, maze umwongereza Charlotte Cooper wakinaga tennis yegukana Grand Chelem ya 5. Imikino Olympique yagiye itera imbere uko imyaka yagendaga isimburanwa, ndetse iyo mu 1900
1904 yabereye mu mujyi wa St. Louis muri leta ya Missouri muri Amerika, niyo yabaye iya mbere yatanzwemo imidari ya zahabu, ifeza n'umuringa. Icyo gihe umunyamerika George Else yabaye umukinnyi wa mbere ufite ubumuga wanditse amateka, dore ko uwo mwaka yegukanye imidari 6 harimo 3 ya zahabu. Iyi ni radiyo Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington. Mu 1924 Paris yongeye kwakira imikino Olympique ku nshuro ya kabiri, ndetse ihita yubaka inyubako zihariye zitwa Village Olympique zicumbikira abakinnyi baba bitabiriye iyo mikino. Bikaba byaramaze no kuba umuco ku bindi bihugu byose byagiye byakira iyo mikino. Kuva imikino Olympique yasubukurwa imaze kwakirwa n'ibihugu 19. Muri byo ibyayakira inshuro zirenze imwe ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika yayakiriye inshuro enye, Ubwongereza inshuro 3, Ubufaransa, Ubudage n'Ubugereki na Australia inshuro 2. Ibindi byayakiriye ni inshuro imwe gusa. Umurwa mukuru w'igihugu cy'Ubufaransa Paris uzakira imikino ya Olympique nyuma y'imyaka 100. Waherukaga kwakira iyo mikino mu 1924. Umurwa mukuru w'igihugu cy'Ubufaransa Paris uzakira imikino ya Olympique nyuma y'imyaka 100. Waherukaga kwakira iyo mikino mu 1924. Imikino ya Olympique ya 2024 ifite umwihariko w'uko umujyi wa Paris uzaba ubaye umujyi wa kabiri wakiriye iyo mikino inshuro 3 mu mateka, nyuma ya Londres yo mu Bwongereza yari isanganywe ako gahigo. Imikino Olympique ya 2024 izatangira ku ya 24 uku kwezi i Paris. Biteganyijwe ko izitabirwa n'abakinnyi 10,500 bakina imikino itandukanye bazaba bahatanira imidari. Kugeza ubu i Paris bari mu mwuka w'ibirori, ariko kandi si uwo mujyi wonyine uzakira iyo mikino, dore ko muri rusange izabera mu mijyi 16 y'Ubufaransa. Umunara wa Eiffel uzifashishwa mu mikino Olympique mu buryo butandukanye. Nko mu mikino ya beach volleyball izakinirwa ku kibuga cyubatswe munsi y'uwo munara, uhuruza ba mukerarugendo benshi kubera ubwiza bwawo. Imidari izahabwa abakinnyi b'umukino wa beach volleyball izaba ikozwe mu byuma by'umwimerere w'umunara wa Eiffel nk'urwibutso. Nyuma y'imyaka 100 irenga, umugezi wa Seine wambuka umujyi wa Paris uzakira imikino yo koga muri marato na triathlon. Kuva mu 1923 koga muri Seine byari bibujijwe kubera ikibazo cy'amazi mabi, dore ko mu myaka myinshi ishize uwo mugezi warimo uburozi ku mafi. Abategura imikino ya Paris 2024 bakaba baramaze gutangaza ko aya mazi azaba afite isuku ihagije igihe cya Olympique. Paris 2024 izaba imikino ya Olympique ya mbere mu mateka igaragayemo uburinganire mu mikino, aho umubare w'abakinnyi b'abagore n'abagabo ungana. Mu bakinnyi 10,500 bazarushanwa mu mikino itandukanye, 5,250 ni abagabo n'abagore 5,250. Mu bindi byitezwe ni uko Ubufaransa bwashyizeho indimi 16 zizaba zikoreshwa mu bijyanye n'imigendekere y'abantu, ndetse kandi abasaga 300,000 bazaba bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga by'ubwenge bukorano buzwi nka AI, kugira ngo bafashe ababagana babayobora mu nzira zitandukanye mu gihe cya Olympique. Iryo koranabuhanga rya AI rikaba rifite ubushobozi bwo kuvuga indimi 16 zitandukanye. N'ubwa mbere imikino Olympique kandi igiye kuba nta byuma bikonjesha biri mu byumba by'abakinnyi. Ibyo bikaba byarakozwe muri gahunda yo gukomeza kubungabunga ikirere, cyane ko ari ikibazo cyugarije isi. Amazu y'abakinnyi yubatswe mu buryo bukurura ubukonje bw'amazi ari munsi yayo, ndetse kandi yubakanywe sisiteme izifasha kubona izuba rike ku buryo bitabangamira abakinnyi. Ijwi ry'Amerika nino ngaharera amakuru twari tubafitiye muri kano gatondo agarukiye. Kuri mikro mwari kumwe na Diane Ninahazwe, Nadia Taha yari muhinga bw'ivyuma, Etienne Karekezi yaraduhagarikiye. Ku izina rya bagenzi bacu rero twese twari kumwe muri kino gitondo tubifurije umunsi mwiza mu banyu no mu vyanyu.